ni radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Havutse ko turi no kuri Facebook no kuri YouTube kuri VOA radiyo yacu. Radiyo yacu ni mu ijambo rimwe. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio-yacu-voa.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Radio ijwi ry'Amerika tugiye noneho gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Turahera muri Uganda ahasojwe ibikorwa byo kwiyamamariza itora rya Perezida. Mugenzi wacu Ignatius Bahizi ababwire uko bihagaze. Gusoza ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu byahuriranye n'isohorwa rya raporo igaragaza ubushakashatsi bwakozwe ku kuntu amatora azagenda, byerekana ko Perezida Museveni ashobora kuzatsinda amatora n'ibice 53% by'amajwi. Nyamara ubushakashatsi bwerekanye ko abanya-Uganda benshi batekereza ko inzego za leta zifite uruhare rukomeye muri aya matora, zirimo izishinzwe umutekano hamwe n'akanama gashinzwe amatora, bibogamye bityo ko amatora ashobora kutazaba mu muco. Umukuru w'akanama gashinzwe amatora Justice Byabakama yateye itwatsi cyo kuvuga ko aka kanama kabogamye, avuga ko kateguye aya matora gakurikije uko amategeko biteganya. Bwana Francis Kibirige n'umukuru w'ikigo cyakozwe ubushakashatsi cya Afrobarometer. Nyamara ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo bemeranyije n'ibyavuye muri ubwo bushakashatsi, bavuga ko leta igomba kuba yabigizemo uruhare kugira ngo ice urutege ababashigikiye. Hagati aho abakandida batatu batavuga rumwe n'ubutegetsi bahatanira uwo mwanya w'umukuru w'igihugu uno munsi basinye amasezerano y'ubufatanye mu bikorwa by'amatora bisigaye, harimo cyane icyo kurinda amajwi yabo kugira ngo atazibwa, kandi akaba banavuga ko umugambi wabo ari uwo kuzaniza Perezida Museveni kugira ngo atazabona amajwi 50% n'ijwi rimwe byemerwa kugira ngo umuntu atangazwe nk'uwatsinze amatora. Colonel Kiza Besigye wiyamamarije uyu mwanya w'umukuru w'igihugu inshuro zigira kuri enye adatsinda, niwe wahuje aba banyapolitike batatu aribo Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine w'ishaka NUP, Patrick Amuriat w'ishaka FDC hamwe na Generali Mugisha Muntu w'ishaka ANT. Kwiyamamariza uyu mwanya w'umukuru w'igihugu bigomba kurangira uno munsi saa 6 y'ijoro, hanyuma amatora akazaba ejo bundi kuwa 4. Nyamara uko kwiyamamaza kwaranzwe n'imvururu nyinshi zahitanye abantu basaga 50, abandi babarirwa mu magana barafungwa. Ibi byatewe nuko abashinzwe umutekano bagerageje kenshi guhagarika bakoresheje ingufu ibikorwa byo kwiyamamaza by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, babashinja kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ibi byatumye benshi batinya, batekereza ko imvururu zishobora kongera kwaduka mu gihugu mu gihe akanama gashinzwe amatora kazaba gatangaje uwayatsinze ariko bamwe badashaka. Ibi byanatumye ibihumbi by'abasirikare n'abapolisi bashirwa ku mihanda itandukanye, cyane mu mujyi wa Kampala, bitwaje ibirwanisho biremereye birimo n'imbunda za rutura, kandi uno munsi kajugujugu z'igisirikare akaba ziriwe zizenguruka mu kirere cy'umujyi wa Kampala. Ignatius Bahizi, ijwi ry'Amerika, Uganda. Banywanyi b'ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 ubusa 1 ubusa 6 Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 2 5 4 2 ubusa 5 2 9 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 9 5 1 8 5. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Ikigo Maison Shalom gifasha impunzi z'abarundi bahungiye mu Rwanda cyatangiye umugambi wo kwigisha impunzi imyuga n'umuco hagamijwe gukingira ibidukikije, amagara meza, gufasha abakobwa kwirinda kuba bagwa mu ngeso mbi n'ibindi. Icyo kigo kirateganya no kuvugana n'abanyeshuri barenga 100 baheruka guhagarikirwa imfashanyo yo kwiga kaminuza bourse cyajyaga kibaha.
umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru abafitiye inkuru. Kubw'ikigomezo Shalom gisanzwe gifasha impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda, inyigisho zizotangwa mu mugambi cise Akademi ubuntu ziri mu ntumbero yo kwigisha urwaruka rw'impunzi ndetse n'abanyarwanda babana akarangamutima ko kugira ubuntu haba mu mashure, mu kibano canke mu buzima busanzwe. Ni ishure ryo ku buhinga bwa none bw'amasanamu Zoom kubera ikiza c'umugera wa corona kitorohereza abantu guhurira hamwe ari benshi. Ico kigo kivuga ko ari n'akaryo ko guhuriza hamwe abantu benshi bari mu mihingo itandukanye ku isi. Emerimana ajeru gisata cyo kumenyesha amakuru muri Mezo Shalom yabwijwe ry'Amerika ko mu nyigisho zizotangwa harimo gufasha urwaruka rw'abigeme kwirinda ingeso mbi hamwe no gushurashuzwa ku nguvu canke bahendeshejwe utunaturiya. Hariho izijanye n'ibungabunga ry'ibidukikije, hariho izijanye n'amagara meza, hariho izijanye gufasha abigeme, abana b'abakobwa, inyigisho zijanye nabo mu buzima bwabo bwa misi yose, abakobwa b'imiyabaga bakiri bato. Hari n'ibindi bijyanye no kwigisha ubuhinga, urwaruka rw'impunzi, ibintu bya audiovisuel, kwigisha ubuhinga butandukanye kugira ngo dufashe nk'amashuri ku buryo abantu batarinze guhura, ko tubona ko no muri ibi bihe by'iki kiza cya coronavirus abantu badashobora guhura nk'uko tuba tubishaka. Tumaze kuba dukoresha buno buhinga nta gihitigiri na kimwe tutoshobora gushikira. Uwo mugambi uzokorera mu mpunzi zahungiye mu bisagara hamwe no mu ikambi y'impunzi z'abarundi y'Amahamba. Ni umugambi utangujwe mu gihe ico kigo caheruka guhagarika imfashanyo zo kwiga ku banyeshuri b'impunzi z'abarundi biga mu bigo bitandukanye vya kaminuza mu Rwanda barenga 100. Abenshi biga muri Nesi Ruhengeri iri mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajaruguru, ahahagaritswe imfashanyo z'abarenga 50. Abandi biga Igwamagana, Ikigali, Ikibungo, Igitwe n'ahandi. Ico kigo casiguye ko bitatumwe n'ubukene bw'uburyo, ahubwo ko abo banyeshuri baciye kubiri n'akarangamutima hamwe n'amahame ico kigo kigenderako. Abo banyeshuri bobo biganiye ijwi ry'Amerika ko batigeze basigurirwa igituma bahagarikiwe iyo fashanyo. Inyuma y'amezi 3 iyo ngingo ifashwe, ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ko atagihushane co bakirimwo kwigisha bamwe abandi bagahagarikwa. Richard Nijimbere aserukira ikigo Mezo Shalom mu Rwanda siko abibona. Ntakangonongono naga karimwo ibyabaye nk'igisita catuguye ko haba ikibazo cyo guhanahana amakuru hagati ya Mezo Shalom n'abo banyeshure, ariko twebwe nta mugambi wo guhagarika ayo maburse twari dufise, nta nuwo dufise, ariko nibyashika kagira bavamwo kubera iyo ngorane nyene yo guhanahana amakuru nyene biratubabaje, ariko nta kundi tuzovyakira uko nyene. Turifuza kuganira n'abo banyeshuri, ariko biracagoye kubera ko ibihe turimwo, twari twifuje kubonana nabo amaso mu yandi, ariko murabona biracagoye. Mugabo muriko murabona yuko n'ubuhinga nyene buriko buratera buja imbere, ngira ngo tuzava tubwifashishe, twongere tuganire nabo kugira ngo abumva bagishaka kubandanya natwe bashobore kubandanya, ariko twubakiye nyene ku nyigisho zimwe zimwe muri izi tugiye gutanga. Abenshi muri abo banyeshuri bari mu mwaka wa nyuma, ubu bavuga ko bari mu yabira kuko vyatumye batarangiza umwaka. Ku izina rya bagenzi we, Roke Bideri yiga muri Nesi Ruhengeri yabwiye ijwi ry'Amerika ko bobo ico bifuza ari uko ico kigo co kwisubirako bakaronka uburyo bwo kuriha maze bakarangiza neza umwaka w'ishure. Ico bikoze, Roke Bideri amaze kuvugana na bagenzi we yatumenyesheje ko ataco bashima kuvugira kuri mikro zacu. Gusa yadutangarije ko amashuri biga ko yabangiye gusoma ibitabo birangiza umwaka mu gihe batarariha amafaranga y'ishure bari basanzwe barihigwa n'ikigo Mezo Shalom. Kuva mu mwaka wa 2015 ico kigo kimaze kuramura imikangari irenga 400 yarangije kaminuza. Abandi barenga bo incuro zibiri biga mu mashuri yisumbuye, abandi bize imyuga. Abenshi nabo mikambi y'impunzi y'Amahama. Ceklaveni nkuru Kigali kubwijwe ry'Amerika. Ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zakoreraga mu gace ka Rusenda muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo zimuye ibirindiro. Kugenda kw'izo ngabo bihangayikishije impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi 32 ziba mu nkambi ya Rusenda iri mu karere kabarizwamo imitwe myinshi y'inyeshyamba. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vedaste Ngabo abaha inkuru irambuye.
mu mpera za kino cyumweru dusoje ubuyobozi bwa MONUSCO n'ubuyobozi bwa secteur ya Tanganyika bafunze ikigo cya MONUSCO kiri mu birometero bigera kuri 2 uvuye mu nkambi ya Rusenda. Ni ikigo cyabagamo ingabo zikomoka mu gihugu cya Pakistan, gusa umubare wazo umuyobozi wa MONUSCO muri Uvira bwana Isaka Danyosi yirinze kutubwira kuko ari ibanga rya gisirikare. Kuba ingabo za MONUSCO zivuyeho zakoreraga mu Rusenda bisa n'ibyateye ubwoba zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri muri iyi nkambi irimo abarundi barenga 32,000 kubera impamvu z'umutekano wabo. Urabona izi ngabo za MONUSCO zari ngaha mu Rusenda zari zitubakije runini kuko twebwe umutekano ngaha mu Rusenda ntabwo tubona kumeze neza. Urabona hari imigwi igenda igwanira ngaha mu gihugu cya Kongo, kandi niyo bariko baratembera turababona baca ngaha n'inhoho, urumva hanyuma ari abanyagihugu tukagira ubwoba. Kandi n'ibijyanye n'ibyo hashobora kuba impunzi ziko ziranyanyazwa tukagenda tukitabaza aho hepfo bakatanga raporo nabo nyine bakaduserukira, noneho ikibazo kikaca cyumvwa n'ingoga. Ariko mu by'ukuri nk'igihe izo ngabo za MONUSCO ziba zidahari, twebwe turashobora guhura n'ikibazo cy'impanuka bivuye muri iyi zone turimo, kuko ni zone ruje niko twaje banabitubwira. Rero biraduteye amakenga cyane. MONUSCO yadufashe ikintu kinini cyane kubitekeye ikagenda bisa n'95 igihe twari duhunze 95 byabaye nk'uko. Ibi rero birasa biboneka yuko natwe umunyabwenge yovamo nyene agafakirikana cyangwa agakira. Byagenze bityo icyo gihe baraduteye ku Ruvunge, Ibuvira, mu Isange, baradutera hajya mu Rubirizi hose, mu Kamanyura baraduteye tugira ubuzima bubi. None rero twebwe twacitse kwica umukiri yagiye niko ko tuyana mu Rusenda. None nabo basubiye kugira ibintu bisuzana biriye. Abasirikare ba Kongo barahari anga mu Rusenda babacungira umutekano. Abasirikare bo muri Kongo barahari, mu mutekano wabo turawuzi n'ujyanye namwe mu umutekano wabo turawuzi, agukoberanya akagukuramo icyari kugutunga ubwo se wumva yari umutekano. Usibye kubiza impunzi zo mu Rusenda zizeraga ingabo za MONUSCO kubijanye n'umutekano, zivuga yuko MONUSCO yagiye zifasha kugeza ibyifuzo byazo ku buyobozi bukuru bwa SR ndetse n'ubwa leta ya Kongo mu buryo bwihuse. Abasirikare ba MONUSCO badufasha mu gihe tugiye kubakakira yuko hano bimeze nabi, bashobora guca barungikana amajwi imbere, hanyuma inyishu igaca yishurwa tukabona yuko turose umutekano kubera izo ngabo. N'inzara yaba yadukubita mu gihe tuko turasaba indya, noneho ntibatwumve, bigatuma abanyagihugu bagira mandamano. Impunzi bagize mandamano ntibagenda kuri sene, bamanuka hepfo kuri MONUSCO bagatakamba bavuga ati twebwe inzara yatwishe, baranadubona amafaranga bakatunyanyasa ntibayaduhe. Noneho ubwo bigaca bituma nabo nyene batanga message iriya i Geneve, noneho inyishu igakiboneka ubwo nyene bakaduha ubwo baduterera nyine bakabiduha. Kugenda kwayo ni igihombo cyacu kandi biraduteye impungenge. MONUSCO yadufasha yo inzara hasere tebye kuduhemba, bagendaga tukabatakambira tugahungira hariya, bakohereza amashusho iburaya bakavuga ati impunzi zirameze nabi, dore nimurebe ukuntu zimeze, bakaturungikira ibiryo n'ingoga. None ubu se tuzosura gutakira nde? U Rwanda rw'ubuyobozi bwa MONUSCO Uvira bwo buvuga yuko hagabanutse ihohoterwa ry'imitwe yitwaje ibigwanisho mu Rusenda, kandi ko leta ya Kongo yongereye imbaraga mu gisirikare n'umutekano mu nkengero z'inkambi. Ikindi nuko imbere mu nkambi nta bibazo by'umutekano muke impunzi zifite cyangwa ihohoterwa. Amakuru dukesha umuyobozi wa MONUSCO muri Uvira bwana Isaka Danyosi avuga yuko abasirikare ba MONUSCO bavuye mu Rusenda, bamwe bazajyanwa mu Bijombo abandi bakajyanwa Baraka. Uyu muyobozi wa MONUSCO muri Uvira akomeza kuvuga yuko MONUSCO ivuye mu Rusenda isize yemerera abaturage baho kuzabubakira ikiraro cya Rurinda ndetse na stade y'umupira w'amaguru. Muri imyaka 5 MONUSCO yari imaze mu Rusenda, hari ibikorwa yagiye ikora birimo kurinda impunzi ibitero bya Kutumba byo mu mwaka wa 2017 byibasiye aka karere inkambi ya Rusenda iherereyemo. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe ry'Amerika mu Rusenda wo mu ntara Kivu. Bakunze baradijwe ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira. Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90
99. n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radiyo ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. radiyo ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje, tuve muri Afurika y'ibiyaga bigari tugana inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abadepite b'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress barateganya gutora iri joro kugira ngo bemeze umwanzuro usaba Vice Perezida wa Repubulika Mike Pence gukoresha ivugurura ry'itegeko nshinga rya 25 kugira ngo akure ku butegetsi Perezida Donald Trump. Thomas Kamirindi, iri vugurura ni bwo kuki? Ivugurura rya 25 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryemejwe burundu mu kwezi kwa kabiri mu 1967 rigamije gusobanura neza uko Perezida na Vice Perezida bagomba gusimburwa ku butegetsi igihe batakibashije gukora akazi kabo kubera impamvu zinyuranye nko kwegura, urupfu cyangwa kwirukanwa ku mirimo yabo. Rigizwe n'ingingo enye. Ingingo ya mbere ivuga ko iyo Perezida akuwe ku butegetsi yitabye Imana cyangwa yeguye, Vice Perezida we ahita aba Perezida. Byabayeho inshuro nyinshi mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko mureke twibukiranye ingero ebyiri za hafi. Mu 1963 Perezida John F. Kennedy yarishwe. Vice Perezida we Lyndon Johnson ahita amusimbura aba Perezida. Naho Perezida Richard Nixon yeguye mu 1974 ahita asimburwa na Vice Perezida we Gerald Ford. Ford yakoresheje iri vugurura rya 25 ry'itegeko nshinga ingingo yaryo ya kabiri ashyiraho Vice Perezida we Nelson Rockefeller. Iyi ngingo isobanura ko iyo Vice Perezida avuye mu mirimo ye, Perezida ashyiraho undi Vice Perezida ugomba gutangira akazi ke ari uko amaze kwemezwa ku bwiganze bw'amajwi n'imitwe yombi ya Congress. Johnson we ntiyigeze akoresha iyi ngingo, yategetse igice cyose cya manda ya Kennedy cyari gisigaye kuva mu 1963 kugera mu 1965 adafite Vice Perezida. Ingingo ya gatatu iteganya ko Perezida ubwe ashobora gutanga ubutegetsi by'agateganyo iyo yumva adashoboye gukora akazi ke mu gihe gito. Yandikira abakuru b'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko akabibamenyesha, noneho Vice Perezida akaba amusimbuye by'agateganyo. Ariko icyo gihe Vice Perezida ntabwo ababaye Perezida. Niko byagenze mu kwezi kwa karindwi mu 1985. Icyo gihe Perezida Ronald Reagan yagiye mu bitaro agomba kubagwa. Yakoresheje iyi ngingo ya gatatu y'iri vugurura rya 25 ry'itegeko nshinga, yandikira inteko ishinga amategeko ko ahaye ubutegetsi bw'agateganyo Vice Perezida we George H.W. Bush. Nyuma y'amasaha 8 Reagan yarongeye yandikira Congress ko yakangutse kandi ko asubiranye ubutegetsi bwe. Perezida George W. Bush nawe yarayikoresheje iyi ngingo rero inshuro ebyiri kubera kujya mu bitaro umwanya muto mu 2002 no mu 2007 asigira ubutegetsi Vice Perezida we by'agateganyo Dick Cheney. Ingingo ya kane y'iri vugurura rya 25 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo abadepite barimo bagenderaho uyu munsi basaba Vice Perezida Mike Pence gukura Perezida Trump ku butegetsi, ariko kugeza ubu iyi ngingo ntirakoreshwa na rimwe. Ni ingingo ndende isumba kure iya mbere, iya kabiri n'iya gatatu, ariko mu magambo make ivuga ko Vice Perezida n'ubwiganze bw'inama y'abaminisitiri bashobora kwemeza ko Perezida atagishoboye gukora akazi ke bityo bakamukuraho. Icyo gihe ni Vice Perezida uhita ajya ku butegetsi. Bagomba kubimenyesha abayobozi b'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko mu nyandiko. Gusa rero Perezida bakuyeho nawe iyi ngingo imuha uburenganzira bwo kwandikira bariya batware b'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko anyomoza icyemezo cya Vice Perezida n'abaminisitiri be. Nabo nanone bashobora kongera bakamukuraho bwa kabiri binyuze mu nzira imwe mu gihe kitarenze iminsi 4. Iyo bigenze bityo nk'uko iyi ngingo ikomeza ibisobanura, Congress igomba gukemura impaka
mu gihe kitarenze amasaha 48. Icyemezo cyayo kigomba kubona amajwi ya 2/3 muri buri mutwe w'inteko ishinga amategeko. Iyo kitabonye aya majwi, Perezida wa Repubulika asubirana imirimo ye, asubira ku kazi ke. Umwanzuro w'abadepite uteganya ko Mike Pence agomba gutanga igisubizo mu gihe cy'amasaha 24. Bitabaye ibyo, abadepite bazahita batangira gutegurira Perezida Trump ikirego bazashyikiriza Sena kugira ngo ikiburanishe, ikirego bita impeachment mu Cyongereza. Iki kirego giteganya icyaha kimwe rukumbi: gushishikariza rubanda kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi nyuma y'igitero cy'abayoboke ba Perezida Trump ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ku wa 3 w'icyumweru gishize. Inshuti mwarimo duteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu bihumurije. Ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bose bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho. Amajwi yegeranijwe na Fatuma Karara Animasi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese amahoro n'amahirwe, mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.